Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwana tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka ku nkuru y'umbaro ihejeje gushikira abo mu gisata c'umutekano, abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'abahoze ari ndongo zidasanzwe ku ngoma y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni urupfu tuza kugaruka ko muri ano makuru, hakaba ari urupfu rwa Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana, aho bivugwa ko yoba yitavye Imana mw'ijoro ryaheze ry'igenekerezo ya 12 rishira igenekerezo ya 13 ukwezi kwa Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ivyo urupfu rwiwe turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ni mu gihe hari ibitangazwa muri Presidence du Burundi navyo tuze kubigaruka ko. Gusa imbere ko tuza kugaruka ku vy'urupfu rwiwe mu buryo burambuye, Ndwibutsa ko mu mwaka uheze ubumwe bwa Buraya bwari bwamukuye ko ibihano bwari bwaramufatiye cyo kimwe n'abandi babiri mu bijanye n'ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye ibirabana n'uru urupfu rwiwe. Ni mu gihe kandi hari andi makuru ahari avuga yuko hari umurundi n'ubundi yitwa Eliezer Nkunzimana yitavye Imana yishwe mu gihugu ca Mozambique. Ni inkuru y'umubabaro twakiriye ku munsi w'ejo mw'ijoro, aho umurundi w'imyaka 27 yaba mu gisagara ca Maputo muri Mozambique, Eliezer yishwe mu gihe yari yagiye kuramutsa umwigeme bakundana muri ico gihugu. Urupfu rwe rero rwaturutse ku gusanga hari uwundi mugabo yubatse yari yamutanze kuhashika. Eliezer we ntiyarazi ko umukunzi we yarasanganye uwundi mugabo bakundana. Eliezer yabaye acinjira mu nzu, wa mugabo acamucumita imbugita mu nda. Eliezer abarasandavye. Ikinyamakuru cyo muri Mozambique cyanditse iyo nkuru kivuga ko Eliezer Nkunzimana ari mwene Nkunzimana Evariste na Nduwimana Nonsiate, akaba ari umurundi yavutse mu mwaka w'1996 ariko ntikivuga intara avukamo. Umukunzi we Delicia da Gloria Jorge Antonia akaba yari umwigeme w'imyaka 23 asanzwe ari umupolisi kaze mu gipolisi ca Mozambique nk'uko biriko biravugwa. N'ayandi makuru menshi turaza kuyagaruka ko ivyatangajwe n'uburongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera vyose ntimuze gucikanwa. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utaja ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko. No Muhuza TV mwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko tubisanga kuri Nyaburunga, Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana yarayaryamiye ukuboko kw'abagabo. Uyu ni umugabo yarahambaye cyane mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Yarakoze vyinshi bidasanzwe kuva CNDD-FDD ikiri ku rugamba. Yarajejwe amabanga hambaye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba yarajejwe amabanga atari make mu gihugu harimo nko kuba icegera c'umugenduzi mukuru mu gipolisi c'u Burundi. Yabaye kandi chancelier des ordres nationaux, aba umurongozi w'inama nyobozi ya mutuelle de la fonction publique ndetse anaba uwujejwe chargé de la mission muri présidence. Twababwiye ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2020 mu mwaka ubanziriza uwuheze mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubumwe bwa Buraya bwari bwaramukuye ko ibihano bwari bwaramufatiye ca kimwe n'izindi ndongozi zimwe ngaha mu gihugu c'u Burundi bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Turihanganishije umuryango wiwe kandi twihanganishije n'igihugu muri rusange kubera intwazangabo kibuze. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera asaba abakora mu gisata c'ubutungane kwerekana abantu babatuma baca imanza za ngonda ngonde.
Ivyo ni ivyashikirijwe na Emmanuel Sinzohagera mu ruganda rwahuje inama nkenguzamateka, abakora mu gisata c'ubutungane hamwe n'abarongoye amadini n'amashengero. Serge Ndayishimiye Abdul Karim, umwe mu bari bitavye, akaba amenyesha ko ari agahomeramunwa kuba abakristu canke abayisilamu bafise amabanga bajejwe bashobora kurenganya abantu canke guca izangonda ngonde. Akavuga ko agiye guhumiriza abasanzwe bavuga ubutumwa mu misigiti, kwigisha no gukebura abafise amabanga bajejwe kugira ngo bavavanure no kurenganya. Ni mu gihe Pasiteri Marie Nizigimana nawe amenyesha ko agiye kugerageza kwigisha abajejwe kuvugisha ukuri mu ntumbero yo kuraba ko yoronka n'abakeyi bohinduka mu vyo basanzwe bakora. Asigura ko avuga ko ivyo avuga ari nk'ububivyi kuko hari igihe imbuto zimwe zimera izindi ntizimere. Emmanuel Sinzohagera aramuswa inama nkenguzamateka kuri basaba abacamanza guhagararira urwego rwabo mu gutunganiriza bose, abasaba kudoma urutoke ku batuma baca imanza za ngonda ngonde. Kubwiye ngo umucamanza mukuru ari we Evariste Ndayishimiye ngo ntarenganya, ari naco gituma yasavye abanyagihugu kuvuga babarenganya, ngo ntiyumva abandi bakura ubwo bubasha nk'uko bivugwa na Emmanuel Sinzohagera. Mwamenya ko kandi uwo mwiherero warangiye hatanzwe icegeranyo c'ivyavugiwe muri uwo mwiherero, harimwo kandi n'ivyasabwe n'abari bitavye urwo ruganda. Ni mu gihe kandi tukiri ku makuru arabana n'ayariko aravugwa mu gisata c'umutekano, ibintu bitoroshe mukuru ubu. Biravugwa ko Buyengero, imwe mu ndongozi z'imbonerakure adakorwa ko, yahagarikishije wahoze mu gisirikare ca kera. Gordier Nkurunziza, umusirikare yahoze mu gisirikare ca kera ca leta, ubu akaba ari mu karuhuko k'izabukuru, yarahagaritswe kuri uyu wa gatandatu n'urongoye igipolisi muri komine Buyengero, ni mu ntara ya Rumonge. Yahagaritswe nyuma y'uko urugo rwiwe rwari rwacungerewe cane n'imbonerakure, yagizwa kuja mu mirwi yitwaje ibigwanisho. Kubwo ababanyi b'uwo mukukuruke wo mu gisirikare ca kera yahagarikiwe ku muhaniwe ku mutumba Mujigo muri komine Buyengero. Yahagaritswe na komiseri w'igipolisi muri iyo komine hafi isaha 2 z'igitondo. Gordier Nkurunziza akaba ari mu karuhuko iwe kuva ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Uwo yahoze ari umusirikare afise akazi inyuma y'intara. Kubwo amasoko yegereye umuryango wiwe, kuva ashitse yari yagumye acunzwe na Alexis Nimpagaritse, indongozi y'imbonerakure ku mutumba Mujigo. Uwo kandi akaba yarararitse imbonerakure zikikuza urwo rugo ijoro ryose imbere yo guhamagara igipolisi ngo kize kimuhagarike. Nyuma yo guhagarikwa, Gordier Nkurunziza aciye ajanwa muri komisariya y'igipolisi muri komine Buyengero, aca ararungikwa uwo munsi nyene inyuma y'umutaga mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Yagezwa kuba mu migwi y'abagwanyi. Igipolisi co kimenyesha ko Alexis Nkurunziza yahagaritswe bisabwe na komite ijejwe umutekano, kikongera ko kandi ko ari karabazwa, ariko ko nihataboneka ivyemezo zoca arekurwa. Iyo ndongozi y'imbonerakure Alexis Nimpagaritse yama yagirijwe gutoteza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, abakukuruke bahoze mu gisirikare ca kera, mbere n'abanyagihugu basanzwe. Ni mu gihe mu ndwi iheze Alexis Nimpagaritse yari yahagaritse umuntu agwaye mu mutwe kuri uwo mutumba nyene, aramukobagura imbere yo kumwijanira we nyene ubwiwe mu gasho ka komisariya ya komine. Igipolisi kikaba caraciye kimurekura kimaze kubona ubumuga bwiwe. Abanyagihugu bo ku mitumba Mujigo babona Alexis Nimpagaritse nk'umugwayi ngo mu mutwe, bafatiye ku mabi menshi akorera abanyagihugu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi hamwe n'abahoze mu gisirikare ca kera barahunze uwo mutumba kuko gatahengeshanya kubarementaniriza kugira ngo abafatishe. Abanyagihugu basaba umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo kumusubiriza mu burongozi bw'imbonerakure. Inyuma y'ihagarikwa rya Gordier Nkurunziza, imbonerakure amajana 2 zaragize imyemenyerezo ya gisirikare ku mabarabara aca ku mutumba Mujigo ngo mu ntumbero ngo yo gutera ubwoba abanyagihugu, nk'uko vyanditswe n'ikimenyesha makuru SOS Medias Burundi dukesha iyi nkuru. Mu yandi makuru kandi nk'uko biriko biravugwa kuri ubu, ibintu n'ubundi vyakomeje kuyangara.
Gatorwasa ati gusambura umugambwe SNL nta muti bizotanga ku bibazo igihugu gifise nk'uko bivugwa. Ni mu gihe kandi Simoni Bizimungu we havuga ko ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ryabaye ry'umugambwe SNDD FDD ku wa Mungu atagaciro bifise. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL Simoni Bizimungu ari ku ruhande rw'abashigikiye Agatorwasa aratera ivyatsi vyavuye mu ikoraniro kaminuza ryabereye Ngozi, hakaba isubirizwa rya Agatorwasa ku burongozi bw'umugambwe SNL bidakurikije amategeko, we akamenyesha ko atagaciro bifise. Simoni Bizimungu amenyesha ko batemera ivyavuye muri iryo koraniro kaminuza ryabaye hatisunzwe amategeko. Ivyo bikaba biri mu rwandiko banditse ejo, aho bamenyesha ko batangazwa no kubona ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buha uburenganzira bwo gutunganya inama rukokoma umugwi w'abanywanyi bamaze kwirukanwa mu mugambwe. Ikindi bo bamenyesha ngo nuko amategeko y'umugambwe SNL avuga ko umukuru w'umugambwe awuserukira imbere y'amategeko ari we wenyene afise uburenganzira bwo gutuma ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Bagatera kamo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kureka kwivanga mu itunganywa ry'umugambwe SNL no kudaha agaciro ivyavuye muri iryo koraniro kaminuza. Aya niyo yaragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuja ucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa, yoba amakuru abariko aravugwa mu gateka kaze na muntu, mu butungane, imigenderanire n'ayandi makungu, politike ndetse n'ibindi. Nkuko nabasezeranije ku munsi w'ejo, mu mwanya uri imbere turaza kubageza ko inkuru ikubiyemwo amabanga menshi cyane yasanzwe mu matelefone arengewe mu bunyoni yasanganywe ubwo baje gusaka mu cumba apfungwemwo mu bohero rikuru rya Gitega. Mwese ntimuze gucikwa. Numpuza TV Imana bahezagire.